umva ukuri. Niye mpamvu Imana yakoresheje imvugo fobeko za gihanuzi. Imvugo fobeko niki? Benshi impamvu nyamukuru batiga ubuhanuzi bwa Daniyeli n'ivyahishuriwe nuko harimo imvugo zifobetse zitumvikana neza ku badafise zidashobora guhita zumvikana neza. Niyo mpamvu benshi bagira naho bakavuga imvugo zishaka kutuma imvugo umenga nizo kurogota. Bamwe bakavuga ngo namarenga matagatifu gutyo abantu ntibiga ubuhanuzi, abandi bakavuga bati ngo Bibiliya n'ishamba. Ageze mu bikoko vya Daniyeli akabona inzige, akumva izo mvugo zifobetse zigatuma benshi batiga ubuhanuzi. Ariko Imana ifise impamvu yakoresheje izo mvugo mfobeko. Mbega nizahe? Muzosoma muri Bibiliya ahatandukanye nko muri Daniyeli aho muzokumva ngo yabonye imiyaga ine isenyerana ku kiyaga. Imiyaga niki? Ndetse ngo yabonye imiyaga ine, umva imiyaga niki, ikiyaga niki mu buhanuzi. Muzosoma no mu gitabo cy'ivyahishuriwe aho muzokumva ngo inzige zikomoresha imirizo, ukasanga nayo inzigo ziravye uzikurikiranye mwisi nta mirizo zigira. Ahandi ukumva ngo ni farasi ifise umurizo, umutwe wayo niwo ujyanisha. Ivyo byose ukumva ntivyumvikana neza. Ahandi ukabona ngo ingwe y'imitwe ine n'amababa ane. Ku isi uravye neza nta ngwe y'imitwe nibaho, ariko izo mvugo fobeko zitandukanye zisobanura iki. Niye mpamvu Imana yakoresheje mwe n'izo mvugo fobeko canke ivyo bise amarenga ya gihanuzi. Hari impamvu Imana yabikoze gutyo. Kubakurikirana muri Daniyeli igice caho ca 12 umurongo w'icenda n'uw'icumi hari impamvu ya mbere Imana yatumye bibaho, nuko abanyabwenge bonye n'ubwabo aribo bazobitahura. Abanyabwenge gusa nibo bazobitahura. Biranditse muri Daniyeli igice ca 12 umurongo w'icenda haranditse ngo aranyishura ati gire Daniyeli, kuko aya majambo arakabanga amatanijwe ishashara adomwe kw'ikimenyetso gushitsa igihe c'iherezo. Benshi bazotunganywa beze bavuga utigwe, ariko abanyakibi bazoshishikara gukora ikibi, kandi nta numwe mu banyakibi bazobitahura, ariko abagize ubwenge bazobitahura. Abagize ubwenge bonyene nibo bazobitahura. Mu gitabo c'umusiguzi igice ca 12 umurongo wa 13 hatwereka ubwenge ubwo aribwo. Mu gitabo ca Yobu igice ca 28 umurongo wa 28 hatwereka ko ubwenge ari kubaha Imana. Mu musiguzi naho 12 umurongo wa 13 hatwereka neza ko ubwo bwenge kubaha Imana ni kwitondera ivyagezwe nayo uko ari 10. Ivyo vyagezwe uko ari 10 vyanditse mu gitabo cyo kuva igice ca mbere igice ca 20 umurongo wa mbere kugeza wa 17. Iyo bikurikirana byose ukavyitondera neza ugira ubwenge, ubwo bwenge bukakubashisha kumva no gusobanukirwa ubuhanuzi. Abatagize ubwenge ntibitondera amategeko y'Imana ntabwo bashobora gusobanukirwa n'ubuhanuzi. Ica kabiri naco gituma Imana yakoresheje izo mvugo fobeko nuko Imana yabishingiye igihe. Hari igihe byasabwa gusobanurwa neza bikumvikana, ico gihe kitarashika abantu ntibari gushobora kuvyumva. Niyo mpamvu Daniyeli yabwiwe ijambo rikomeye ngo igire Daniyeli, ntabwo ari ivyawo, ivyo bibikiwe igihe c'iherezo, niho abantu bazosesangura muri ico bagashobora gusobanukirwa n'ubuhanuzi. Vyashingiwe igihe. Ica gatatu ni kugira ngo abantu bagire umwete mu guserangura, bagire umwete mu kwiga ijambo ry'Imana na Bibiliya. Ivyo muzobisoma mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana igice ca 1 umurongo wa 3 ahatwereka ngo hahigwa usoma, hahigwa n'abumva bakitondera amajambo yo kuvugishwa n'Imana kuko igihe kiri hafi. Hahigwa ugira umwete. Niyo mpamvu abagize ishaka n'umwete yo gubisobanura wo gushaka kubimenya barabimenye, kuko Imana yishurira abafise umwete. Izo nizo mpamvu nyamukuru uko ari zitatu zituma twiga ubuhanuzi tukamenya imvugo fobeko za gihanuzi. Ni nyinshi tuzogenda tuzigana uko tuzokomeza tuja mbere muri ubu buhanuzi. Tuzogenda tumenya imwe n'icishatse gusobanura. Umva ukuri.